n'ijambo ry'Imana, atari kubeshwaho n'ivyo ubona vy'ubuzima busanzwe. Ngoma ndagusengere, wewe ubeshwaho n'ivyo ubona n'amaso, uhindure utangure kubeshwaho n'ijambo rivuye mu kanwa k'Uhoraho. Utangure kubeshwaho n'amajambo yanditse muri Bibiliya. Utangure kubeshwaho n'ukwizera, maze Imana ikongera ukwizera, maze n'ibintu vyawe bya bindi vyose byari byarapfuye, byari byaraboze, kumbure biracari kuri situation yuko Yesu yikawusha ntishure, kumbure bimaze kugeraho bagira bashira mu isandugu, kumbure bigeze aho babaze kuhamba, kumbure bigeze aho amaze mwumva umunsi umwe 2 3 canke 4, sinzi aho bigeze. Aho bigeze hose ndagomba ko Yesu abizura mu izina rya Yesu, maze ubuzima bwawe busubire ku rutonde rwiza. Aho uri ndagusabe ufukame. Ego ufukame, vyoba vyiza cyane. Nimba uri mu bantu benshi bidakunda, genda pembeni gatonya ufukame. Reka ndagwa karirimbo kugira ngo uruhuke gatonya, ubanze ufata ko kanya kugenda aho uza gufukamira, canke injira mu nzu, canke raba ahantu ushaka kuja gufukamira heza cyane. Bidakunze urashaka kuri mu ibarabara, bidakunze urashaka kubura ahantu bitoroshe, bidashobora niwifate mu gikiriza, maze tuhave dusenga hamwe. Ego reka tumize kano karirimbo kavuga ati nta wundi atari Yesu. Ndakakumvisha gatonya cyane kugira ngo uburetegura, maze cyo tusenga. Nawe n'umugabo yambwiye ngo ndamuha ibibi byanje byose, naho ni byiza byiwe, reka ndamubabwire. Yesu ni wewe naronkeyemwo amahoro mu mutima, nahurandaya rondera handi ariko nahandi hariho. Naunatari Yesu yobumba narindi sinano kwemera ukubugingo n'umunezero bibonekera muriwe. Ndizera ko umaze gushika ahantu ushobora kuba utuje kugira ngo dusenge. Mwami Yesu, ugira neza kandi uragororotse. Uri Imana idukunda kandi tubabaye. Uri Imana ibabaye uyu mwene data yapfukamye, n'uyu mwene data yifashe mu gikiriza, arafise ikibazo gikomeye cyane kandi kirashobora kuba kigeze ku rwego rwo hejuru. Harageze aho arira amosozi menshi, harageze aho atakamba gose, harageze aho yumva n'intege zo gusenga zaheze, harageze naho yumva umenga ntiyo kwegera, harageze naho yumva umenga ubuzima bwanse gose. Yesu ndagomba kugira icyo ukoze mu buzima bwiwe, maze ubuzima bwiwe bushasha. Ivyari byaranse mu buzima bwiwe bisubire ku rutonde, ivyari byarananiranye mu buzima bwiwe bisubire mu rutonde, maze icyubahiro cyawe Mana kigaragare mu buzima bwiwe, maze abatakuzi bakumenye biciye mu buzima bwa mene data. Yesu Kristo ndagomba Mana ko uzura nimba byari bimaze kubora, ubizure. Nimba byari bimaze kugera ku rwego rwo hejuru, ubikureho. Nimba bimaze kuzuka mugabo bigihambiriye mu maso, ubihamburure. Nimba byaba bikiboshe mu maguru canke maboko Mana, ubikuremwo mu izina rya Yesu. Ubuzima bwiwe buje ku rutonde rwiza. Nimba gwaye Mana, ndagomba kumuhugukira mu izina rya Yesu. Nimba kenye, mu izina rya Yesu ndagomba kumukura muri ubwo bukene mu izina rya ugira Yesu. Mugirire neza. Urabona ibibazo arimwe, arashaka ko ari imfuvyi, ashaka kuba ari umupfakazi, ashaka kuba ari mu ngorane y'icyanke yindi. Mwami Yesu ugira neza, wamagiriye neza benshi cyane, nawe ndagomba kumugirira neza, maze bimenyekane kuri Imana. Amahanga yose amenye kuri Imana, amahanga yose agupfukamire, indimi zose zature kuri umwami biciye muri ico kibazo. Mwami, abigeze kubona ingene ariko arapfa, abigeze kubona ingene ariko aragwara, abigeze kubona ingene ariko arabora, abigeze kubona ingene yashizo mu isenga gibuye, abigeze kubona ingene hambiriye, baze bashinga intahe babona ingene yidegemvya, yagiriwe neza, yakize Mwami, yaronse yanzu, yaronse ya mpuzu, yatsinze gwa rubanza, yahojeje yamarira, yasubiye ku rutonde rwiza.
kuko uri imana ikomeye kandi ihambaye, uratandukanye n'ibyiyita imana byose. Mwami Yesu, ndizeye kuko uzi igitangaza kuri mwene data, kuko wama wabikoze kenshi n'amadonka benshi cyane banshingira intaye. Abo twasengeye wagiriye neza, abagwaye kanseri wagiriye neza, abari kuri programme ya operation wama wakijije twabasengeye mu izina rya Yesu, abo wakijije amenyo, abo wakijije amaso twabasengeye. Mwami, naba nabo ndagomba intahe yo kuri iyi tariki nayo mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ndaguhe icyubahiro. Kandi Yesu wamugira neza, parcelle wamuzitanga, ibyiza wamubikora, ibitangaza byama bigaragara. Yesu, ndagushimiye kubwa wa mama twasengeye yari amaze imyaka 17 atagira kana, ari ngumba, mugabo ubu akaba afise umwana. Icyubahiro ni cyawe, sije nabikoze, arubwo ni wowe Mana wakoze igitangaza. Ndasengeye ingumba mu izina rya Yesu. Umuntu yitwa ko ari ingumba, mu izina rya Yesu ndamusabiye kuva uno munsi igitangaza cyawe kikoreke mu buzima bwiwe, kuko nabandi warabibakoreye. Nawe ndagomba ko kibi gitangaza Mwami, maze zino tariki zizobitaki zintibagiranwa mu buzima bwiwe, kuko uri Imana ikunda abantu bayo kandi wigaragaza. Abantu baramutwenze ku bugumba bwiwe, abantu baravuze amajambo menshi ku bugumba bwiwe, abantu baramucokoye n'ibindi n'ibindi, ariko ubumana ndagomba kumugirira neza, aze yibaruke nawe nyine ikibondo. Ndasengeye nujya wundi afise imbanyi itameze neza, na wundi afise imbanyi yarengeje amezi, abo bose Mana ubagire neza, kugira ngo baze bibaruka amahoro, icyubahiro kibi cyawe. Ndasengeye na wundi bahabwiye kugirira operation, Mwami mugirire neza, ntarinde guca kumbugita, maze umukize, baje gusuzuma basange byaheze, maze icyubahiro kibandanye ari cyawe. Ni mu izina ryawe gira Yesu, amen. Woba wifuza ubutumwa bwiza dushikirizwa na Pasteur Jackson Nkeshimana, WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe, burungikire n'abandi. Ubu n'ubutumwa bwavugiwe mu ishengero rya Hope Church. Ni mu Kigobe hafi ya Hôpital Militaire, haruguru gato ya Mutoyi, aharabana naho bita kwa Gerard.